Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Arico gituma ngomba gusoma mu vyeshuro Yohana mu gice ca mbere kuva ku murongo w'icumi ukabandanya ahatubwira ngo ku munsi w'Imana nare muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuwatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo kandi ndi muzima. Nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Amen. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Nuko wandike ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo mbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika b'ayo mashengero ndwi, ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Ese Imana ihazagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Ikigo cacu mwa kano kanya ni ibiranga umwana w'umuntu ari hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ku murongo wa 20 nk'igice nyene ca mbere mu vyeshuro Yohana havuga ko inyenyeri ndwi ari abamarayika ndwi b'amashengero ndwi, ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo ni amashengero ndwi. Muri uku guhishura kw'ivyeshuro Yohana kwa Yesu Kristo uko yarungitse biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, turabona ubuvugishwa buhwanye n'ikiringo c'ubuntu hamwe n'ikiringo c'ubwami, ndetse ayo majambo y'ubuvugishwa aranashika no mu bihe bidashira, kuko iyo tugiye mu bice ica 21 n'ica 22 mu vyahishuwe, ivyo nivyo mu bihe bidashira, aho Yerusalemu mushasha izoba yimitswe kw'isi nyuma y'urubanza rwa nyuma. Rino yerekwa ry'ivyeshuro Yohana mwibuke n'ubuvugishwa bw'isezerano ryagutse bwahawe Yohana intumwa biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, yarungitswe na Yesu Kristo kugira ngo
amushingira intahe y'ibi bintu byose kuba ari ubuvugishwa nk'uko bivugwa mu byahishuwe igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Reka turabe uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nibiciye muri nde? Buno buvugishwa bwaje kuri Yohana nibiciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose nibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana. Murabona? Ni igitabo cy'ubuvugishwa ari naco cyanditswe mu bimenyetso, ariko ivyo bimenyetso byo bishushanyo birafise ico bisobanura. Ni nko mw'isezerano rya kera aho tubona ko Imana yavuze biciye mu bavugishwa mu buryo bw'ibishushanyo mu ncuro nyinshi. Turafise ibimenyetso, ibishushanyo bitandukanye mu isezerano rya kera bijanye no kuza kwa Mesiya. Nk'akarorero igihe havuga ko hazobaduka agashami ku gishitsi ca Isayi. Murabona, iki ni igishushanyo kivuga ku ukomoka muri Isaya aza biciye mu mwami Dawidi, ari we yabaye umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, yaje avuye mu muryango wa Yuda biciye mu muryango wa Dawidi. Rero murabe ingene Imana ikoresha ibimenyetso kugira ngo imenyekanishe mu buryo bw'ubuvugishwa ibintu bigiye kubaho, kandi biciye mu ijambo ryahanuwe ryatanzwe nk'uko mu buryo bw'ibishushanyo rigahabwa abantu. Mbega niko Imana yakoze? Imana yarongereje ubuvugishwa. Nk'akarorero turafise mu byahishuwe igice ca gatatu umurongo wa 15 aho Imana yavuze ngaho ku ruvyaro rw'umugore ko ruzokomeretsa uruvyaro rw'inzoka hamwe n'inzoka, ko urwo ruvyaro ruzoyikomeretsa ku mutwe, ariko inzoka nayo yari gukomeretsa uruvyaro rw'umugore hehe? Ku gitsintsiri. Ariko mwitegereze uruguma, uruvyaro rw'umugore rwari gukomeretsa iyo nzoka, hari kuba ari ku mutwe, ni uruguma rw'urupfu. Kandi urwo ruvyaro rw'umugore ni ubuvugishwa buvuga kuri Mesiya, kuri Yesu Kristo, ari nawe ku musaba Karuvariyo yarose iyo ntsinzi, arapfa. Apfuye yari karonka intsinzi ikomeye cyane kuko yishize ku ibyaha byacu twese, yihindura icyaha ku bwacu, kandi yishura n'ibyaha byacu kuko we nta cyaha yari afise. Ico gituma we yavuga ati nta n'umwanya ku buzima ndabutanga mbyigombeye nkongera nkabwisubiza. Yishize ku ibyaha byacu, kandi nk'uko Yohana Umubatizi yavuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, kugira ngo abikureho byabaye ngombwa ko yishira ku ibyaha byacu, hanyuma apfa kubw'ibyaha byacu. Ico gituma kandi we byabaye ngombwa ko aja ikuzimu, aho yabwiye ubutumwa impwemu zari ziboshwe, izitari zumviye mu gihe ca Nowa. Igihe Nowa yariko arabaza ubwato, yaragiye ababwira ubutumwa, ariko ntikwari kubabwira ubutumwa kugira ngo bihane bakizwe, ariko kwari kubabwira ubutumwa abacira ku rubanza, acira ku rubanza kutizera kwabo, kuko nta n'umwe mu bari bari ngaho ikuzimu yakuyeyo. Ariko hanyuma yagiye muri paradizo, kandi kubera ko Kristo yafashe imfunguruzo za rupfu na kuzimu, yazatse umugwanizi, yasohotse ava ikuzimu aja muri paradizo. Aho muri paradizo rero bari bamurindiriye Yohana Umubatizi, integuza yiwe. Hari nawe mu gushika muri paradizo yari yababwiye bose yuko Mesiya yari ari ku isi, kandi mu yandi majambo ati vuba cyane azoshika muri paradizo, kuko kuba Yohana yari yavuze yuko Yesu yari umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi kugira ngo abikureho, yategerezwa gupfa nk'uko byari byarashushanijwe mu bimazi byo mu isezerano rya kera, aho yaba umwagazi w'intama wa Pasika ndetse n'isuguru y'impene.
hamwe n'ibindi bitungo bimaze byatangwa byategerezwa gupfa kandi byarapfa, bityo amaraso y'isuguru y'impene y'impongano yajanwa ahera ha cane, hanyuma akamijagirwa ku mutemere wo guhongererako n'umuherezi mukuru, ari nawe yayamijagiza urutoke rwiwe incuro indwi. Ibishushanya ivyo umuherezi mukuru Yesu Kristo yari gukora, akabikorera ahera ha cane h'ingoro. Ariko ingoro yihe? Murabe, igihe Kristo yapfa akazuka, ntiyagiye mu ngoro kugira ngo akore bya bindi umuherezi mukuru yakora, ngo ajane amaraso ngaho, ariko yaduze mu ijuru, kandi mu ngoro y'Imana iri mu ijuru, we niho yajanye amaraso yiwe bwite, kandi nk'umuherezi mukuru yamye atuvuganira ngaho, atuvuganira ico gihe cose, avuganira abo bose amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, nk'uko umuherezi mukuru nawe nyene yavuganira arahera ha cane, avuganira Isirayeli yo ku isi. Rero dutegerezwa kumenya ko hariho Isirayeli yo ku isi, aribwo bwoko bw'Abaheburayo, ariko kandi Bibiliya iratwigisha ko hariho na Isirayeli yo mu ijuru, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Isirayeli yo mu ijuru, ntishobora kozwa n'amaraso y'ibitungwa byo ngaha ku isi, kuko amaraso y'ibitungwa ntakura ivyaha, ariko yatwikira ivyaha by'ubwoko bw'Abaheburayo, yarabitwikira ntiyabikuraho. Cyo gituma adashobora gutunganya abitondera iyo migenzo byo byagezwe byo mu isezerano rya kera. Ariko murabe ico tubwirwa n'intumwa mutagatifu Pawulo kubijanye n'ibimazi byatangirwa hariya hamwe n'ikimazi ca Kristo. Aravuga mu gice c'icenda umurongo wa 16 kabandanya mu gitabo c'Abaheburayo canke ubwete bw'Abaheburayo, haravuga ngo kuko icete c'iragi kiri hakuye rwose yuko urupfu rw'uwaraze ruseruka, icete c'iragi kibeshwaho n'urupfu rwonyene, kuko kitagira ikimazi uwaraze akiriho. Nico gituma isezerano rya mbere ritasezeranywe ata maraso. Mose amaze kubwira abantu bose amabwirizwa yose nk'uko byagezwe, yabira amaraso y'amashuri n'ay'impene n'amazi n'ubwoya bw'intama buzigishijwe agahama, yabira na ezobu, acucagira igitabo cy'ibyagezwe ubona abantu bose. Arababwira ataya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye, kandi hema n'imbambuvu zose z'ivy'ubuherezi nabyo nuko bicucagira amaraso. Nk'uko byagezwe biri, ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Nuko byari bibereye yuko ibigereranyo vy'ivyo mw'ijuru vyozwa n'ivyo bimazi. Mbega nibihe byashushanya ibintu byo mw'ijuru? Ni ibintu byari biri mu ngoro, byari ishusho n'ingero y'ibintu biri mw'ijuru, ibintu byo mw'ijuru. Ariko ivyo mw'ijuru bwavyo bikozwa n'ibimazi biruta ivyo. Ibintu byo mw'ijuru vyozwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, byozwa n'ikimazi kirengeye ico c'ibitungwa, ico ubwoko bw'Abaheburayo bwatangira Imana, kuko Kristo atinjiye ahera cane hakozwe n'intoke nk'ikigereranyo caho kuri. Ni ukuvuga yuko Kristo atinjiye ahera cane hakozwe n'intoke hariya mu ngoro yari iri Yerusalemu, ariko yinjiye aho ukuri mu ngoro y'Imana iri mw'ijuru, kandi yinjiye ahera ha cane, ashira ku mutemere wo guhongererako wo mu ngoro y'Imana mw'ijuru, ashira ku mutemere wo guhongererako ku ntebe canke ku cicaro c'imbabazi yashize amaraso yiwe, nuko icihinduka intebe y'imbabazi. Kuko mu gihe hakira amaraso ari ku ntebe yo kutuvuganira, ku mutemere wo guhongererako mw'ijuru hariho imbabazi zikwiragira mu biremwa abantu, nk'uko igihe amaraso yashigwa, amaraso y'isuguru y'impene,
igihe amaraso y'isuguru y'impene y'impongano yashigwa ahera ha cyane ku mutemero wo guhongererako ashizweho n'umuhereze mukuru, imbabazi z'Imana zaca zikwira mu bwoko bw'Aheburayo. Ariko mwibuke ko ibintu byose byari kubera mu bwoko bw'Aheburayo hamwe n'ingoro Imana yategetse Mose kubaka, hanyuma kandi niyo Salomo yubatse, hanyuma n'izagiye zirasanurwa. Turabona yuko ari ishusho n'ingero y'ingoro iri mu ijuru. Ico gituma Kristo atari umukozi akorera mu ngoro yo ku isi. Ico gituma ataje biciye mu muryango wa Lewi, ntiyaje kandi biciye no mu ruvyaro rwa Aroni kugira ngo abe umuherezi mukuru. Ariko yamara Kristo ni umuherezi mukuru, ariko mu rutonde rwo mu ijuru, mu rutonde rwo mu ngoro iri mu ijuru, mu rutonde rwa Melikisedeki, kuko we ni umwe Melikisedeki umwe yiyereka Aburahamu amuha umutsima na vino, umuherezi w'Imana isumba byose wo mu ngoro iri mu ijuru. Ico gituma we akorera he? Mu ngoro iri mu ijuru nk'umuherezi mukuru. Haratubwira ngo kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke ikigeranyo cyaho kuri, ariko yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none aduserukire imbere y'inyonga z'Imana, kugira ngo aduserukire twebwe imbere y'inyonga z'Imana. Isirayeli yo mu ijuru, kandi Isirayeli yo mu ijuru irimwo abo bose bafise ukwizera nko kwa Aburahamu, abizera Kristo Yesu. Biciye mu kwizera Yesu Kristo twese turi abana b'Aburahamu, uruvyaro rw'Aburahamu. Aburahamu arafise uruvyaro mu buryo bw'umubiri, aribwo bwoko bw'Aheburayo. Arafise kandi n'uruvyaro ari nabwo uruvyaro rwizera Kristo, uruvyaro rwo mu ijuru, kandi abo n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi baza biciye muri Adamu wa kabiri hamwe na Isaka wa kabiri. Nk'uko hari Adamu wa kabiri ari wari Yesu Kristo, hariho na Isaka wa kabiri, kuko umwana w'isezerano w'Aburahamu mu buryo bw'umubiri yabaye Isaka. Ariko mutagatifu Pawulo aratwigisha ko umwana w'ukuri w'isezerano, no kuvuga uruvyaro rw'ukuri rw'Aburahamu, ni Kristo. Ivyo biri mu gwete yandikiye Abigalatiya, aho atubwira mutagatifu Pawulo, atubwira bifoboye kubijanye n'iribanga mu gice ca gatatu murongo wa 16, kugira ngo ntidusome vyinshi. Aravuga ngo nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bo n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze ati mvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze nk'uvuga umwe, iti n'uruvyaro rwawo nigwo Kristo. Uru nigwo ruvyaro rwari kugira imigisha y'Imana, kandi nigwo ruvyaro abanyamahanga bose bari guhererwamwo umugisha. Kuko murabe ng'igice nyene ca gatatu murongo wa 13 kabandanya, haravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeshe mpwemu twasezeraniwe, kugira ngo bityo turonke iki? Ukupfuka bwa kabiri, nuko duheze tube ibyaremwe bisha biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, bityo tuvuka bwa kabiri, kandi tube abo mu byaremwe bishasha, ibyaremwe bishasha byuzuye. Kuko ibyaremwe bya kera, ibyaje biciye muri Adamu, byaraguye, kandi umuntu wese aza biciye mu ivyo byaremwe, aza ngaha ku isi mu birupfa ubora kandi umara igihe gito, akavuka akaba ngaha ku isi, hanyuma uwo mubiri ugasaza, hanyuma agapfa. Kuko ivyo byaremwe vya mbere byaraguye, ariko ubu turafise Adamu wa kabiri, kandi Adamu wa kabiri aduha ubugingo budashira. Ico gituma Kristo yabwiye Nikodemu mu gice ca gatatu muri Yohana ati, nukuri ndakubwira, ubutapfuko bwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Kristo ariko aravuga ku bwami bwo mw'ijoro, yabwira Nikodemu, yareka mwereka ibanga ry'ubwami bw'Imana canke ubwami bwo mw'ijuru.
Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje? Biboneka yuko Nikodemu yari amaze kugera mu zabukuru. Mbega mama wiwe yari ameze gute? Niko rero Nikodemu yari afise ikibazo gikomeye cyane ku bijanye no kuvuka bwa kabiri. Mbega ati vyogenda gutega Yesu? Mbega umuntu yoshobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka bwa kabiri? Kubiboneka cyane Nikodemu yari ashishikajwe no kwinjira mu bwami bw'Imana. None ninde bidashishikaje? Twese dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, kandi hariho uburyo bumwe bwo kwinjira mu bwami bw'Imana, nta bundi buryo buhari. Nkuko wewe kugira ngo uje winjire mu muryango uvukamwo, vyabaye ngombwa ko bigenda gute? Uvukira mwo muryango biciye muri papa wawe na mama wawe. Rero Kristo yagenye yuko kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bwo mwijuru ari wo muryango w'Imana, ko ari kuvuka ubwa kabiri. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco ni umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Harakenewe ukuvuka ubwa kabiri kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana abe ubugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nta bundi buryo buhari, kandi ivyo umuntu abironka mu kwizera Yesu Kristo mukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu yera, bityo tukaronka kuvuka bwa kabiri. Umuntu akavuka nk'umwana, akavukira mu bwami bw'Imana. Muribuka ko Yesu Kristo yavuze ngo nimutamera nk'abana bato ati ntimuzinjira mu bwami bwo mwijuru. Murabona? Kandi abana baravuka, kandi ni ukuvukira mu bwami bwo mwijuru. Umuntu agatangura nk'umwana, umuntu agatangura nk'uko abana batangura bavyawe na mama wabo. Aha rero ni ukuvyagwa n'amazi na mpwemu. Nta bundi buryo buhari bwo kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Rero mwitegereze, iyo umuntu avutse ubwa kabiri atangura ngaho kuri uwo muntu haca hatangura umugambi w'ivyaremwe bishasha. Uwo mugambi agatangura kwigaragariza muri we, kuko umugambi uba warigaragarije muri we uba ari wa mugambi wo vyaremwe vya kera vyaje biciye muri Adamu, kandi natwe twaje biciye mu bavyeyi bacu. Bo barakoze ibyo bashoboye byose baduha n'umubiri, ariko bo ntibashobora kuduha umubiri, ntibashobora kuduha umubiri uhoraho. Kubw'ivyo rero twararose n'umubiri upfa ubora w'igihe gito kugira ngo tubeho agahe gato ngaha ku isi, nuko duhuzwe n'ubugingo budashira aribwo Yesu Kristo. Hanyuma mu nteguro ya Yesu Kristo niho hari uno mugisha wo kuvuka bwa kabiri, kugira ngo twegukire tube abo mw'ivyo vyaremwe bishasha, ari navyo Yesu Kristo ari inkomoko yavyo. Mu byeshugisha ja 3:14 havuga ko Yesu Kristo ari inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, no kuvuga bino vyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira. Rero Yesu Kristo ariko ararema ivyaremwe bishasha, ubwoko bushasha, biciye mu kuvuka bwa kabiri. Umuntu acatangura muri ivyo vyaremwe bishasha, uwo muryango wo mwijuru, ubwo bwoko, ivyo vyaremwe byo mwijuru. Si vyaremwe vyo kuyisi, ariko ni vyo mwijuru. Ni umuryango w'Imana, umuryango wo mwijuru. Hari nawo Pawulo yatubwiye mu gwete yandikiye Abanyefeso mu gice ca kabiri. Yaratubwiye mu gice ca kabiri umurongo, reka turabe, gice ca kabiri mu gwete yandikiye Abanyefeso. Pawulo yaravuze ku murongo wa 19 ukabandanya ati nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musanga iyo bwoko nabera muraba mu ngoro y'Imana. None nuhe muryango wewe ubamwo mu kwakira Kristo nk'umukiza wawe, ukozwe ibyaha byawe mu maraso ya Kristo, ukaronkana mpwemu yera, uburi wo mu muryango w'Imana, umuryango wo mwijuru.
nk'uko igihe twavukira mu muryango wo ku isi twaciye tuba abo mw'uwo muryango wo ku isi, aricyo gituma dushimira Imana yuko yatuzanye mu muryango wo ku isi kugira ngo hanyuma duhuzwe n'ubugingo budashira, hanyuma tube abo mu muryango wo mu ijuru. Kandi ibyo ntibiciye mu kuvuka bwa kabiri. Habandanya havuga Pawulo, abandanya avuga ati kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Ingoro yera mu mwami wacu. Murabona, ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi no kubera iki haravuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo, kugira ngo Imana ibe muri mpwemu yera, ibe mu muntu wese ku giti ciwe, ibe no mu ishengero ryayo nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Rero isezerano kuri abo bose bavutse bakavukira mu nzu y'Imana n'iryo shengero rya Yesu Kristo, ari uwo muryango wa Yesu Kristo, umuryango wo mu ijuru. Isezerano nuko tuzogira umubiri umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo, umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, kandi tuzogira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo umukiza wacu, dufise ubugingo budashira. Rero we biciye mu kuvuka bwa kabiri yaraduhaye umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu witwa Teofaniya. Hari nawo umuntu apfuye mu buryo bugaragara aja kuba muri paradizo, umubiri usa n'umubiri wacu ariko mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ku munsi wa nyuma murazi ibyo Kristo yavuze ku munsi wa nyuma. Reka turebe ibyo Kristo yavuze ku munsi wa nyuma ku bijanye n'abamwizera, cyane cyane abavuye mu mubiri. Mutagatifu Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 39 kugeza ku 40 haravuga ngo kandi ico ntumye agomba ngika, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo azozura abapfuye bamwizeye, abo data yamuhaye? Avuze ko azoba ari ku munsi wa nyuma. Kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni bande azozura ku munsi wa nyuma? N'abamwizeye bakavuka bwa kabiri, kuko barose ubugingo budashira. Rero bapfuye mu buryo bugaragara, mu buryo buboneka, Kristo azobaha umubiri musha uhoraho, utunganye, udapfa kandi utabora, umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi ibyo bizoba ryari? Havuze ko azoba ari ku munsi wa nyuma. Byongeye Pawulo yaravuze mu bibanza bitandukanye nko mu Bitesalonika ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku 17, ndetse no mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 49 kugeza ku 56, yavuze avuga ku muzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Yavuze ko azoba ari igihe inzamba ya nyuma izovuga, kuko inzamba izovuga abapfuye bizera Kristo bakabanza bakazuka. Bazozuka gute? Batagishobora kubora, no kuvuga ngo bari mu mibiri ihoraho. Natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Kandi ni ryari Kristo yavuze yuko azozura abapfuye bamwizeye? Ni ku munsi wa nyuma. Amaze kuzura abapfuye bizera Kristo, ni iki kindi azokora? Azohindura abakiri bazima, abizera Yesu Kristo bavutse ubwa kabiri, ndetse mu yandi majambo begukira umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Rero murabe, umuzuko ubanza kuba, hanyuma hakaba uguhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Ivyo bintu byose nivyo ku munsi wa nyuma. None umunsi wa nyuma ni iki? Ivyanditswe biratubwira ku munsi wa nyuma, biratubwira ku munsi wa nyuma no ku minsi ya nyuma. Yesu Kristo yaratubwiye ku munsi wa nyuma, yaratubwiye kandi n'umuzuko uzoba ku munsi wa nyuma. Izi nyigisho Yesu Kristo, mwitegereze, yari yazigishije imbere yo kuzura Lazaro. Nico gituma igihe yarahagaze imbere y'imva ya Lazaro, hanyuma
akabwira Marita umushiki wa Lazaro igihe Yesu yamubwira ati nimukure ico kibuye. Yesu yaramubwiye ati sinakubwiye ko niwizera uza kubona ubwiza bw'Imana. Yesu yari yamubwiye ati musaza wazozuka. Marita ndetse na Mariya hamwe na Lazaro bari bafise ubumenyi bw'uko Yesu Kristo azozura abapfuye bamwizeye ku munsi wa nyuma. Nico gituma Marita ahimbawe cyane anezerewe yabwiye Yesu ati ndazi yuko musazanje azozuka ku munsi wa nyuma. Biri muri Yohana igice ca 11 umurongo wa 24 murabe 23 kabandanya aravuga ngo Yesu aramubwira ati musaza wazozuka. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe Marita aramubwira ati ego me mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mw'isi. Marita yaramwizera gukuri, yizera Yesu Kristo. Rero we yizera yuko umuzuko wa Lazaro uzoba ku munsi wa nyuma, kandi yarafise igituma vyizera uko. Ariko Yesu Kristo kubera ko yari karafata Lazaro nk'akarorero, nk'ishusho n'ingero y'ivyo azokora akorera abamwizeye bapfuye mu buryo bugaragara, yari karamufata kugira ngo yerekane muri uwo muzuko Kristo yaragiye gukorera Lazaro, wari ugiye gushushanya umuzuko wabera bose Kristo azozura ku munsi wa nyuma. We yaragiye kwerekana ngaho ko afise ububasha bwo kubikora. Yaragiye kuzura rero Lazaro, haheze agire Lazaro nk'ishusho n'ingero y'abapfuye bizera Kristo bose bazozuka, kuko niwe muzuko. Kristo n'umuzuko hamwe n'ubugingo, kandi niwe nzira n'ukuri hamwe n'ubugingo. Kubw'ivyo rero abari muri we nta kibazo na kimwe bagira. Umubiri wabo w'inyamupfuye ku munsi wa nyuma bazozuka. Babaye ari bazima naho kugeza aho abapfuye bizera Kristo bazozuka, bazohindurwa. Nuko abagize abari mu vyaremwe bishasha bose ari navyo bitangura mu gihe umuntu arose kuva ku bwa kabiri bityo akaronka umubiri wa Teofania mu burengane bwa gatandatu, hanyuma bazoronka kandi n'umubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza, hari nawo umubiri tuzobamwo ibihe bidashira, umubiri umeze nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo. Rero mwumve ingene hano Lazaro yafashwe nk'ishusho n'urugero ko bazozuka ku munsi wa nyuma. Lazaro rero kugira ngo azuke ku munsi wa nyuma, mwamuzi ikintu kimwe, Kristo yategerezwa kumuzura hariya. Kubera iki? Kuko mu bundi buryo Lazaro yari kuzoba ari uwo mu mugwi wo mw'isezerano rya kera, kuko yaba Lazaro yaba Marita na Mariya canke Petero nta numwe mu ntumwa za Yesu Kristo kugeza ubwo yari bwavoko bwa kabiri. Namba rero batari bwavoko bwa kabiri, nubwo bizera Yesu Kristo ntabwo bari bwabe abo mu mubiri w'ibanga wa Kristo, kuko umuntu yinjira mu bwami bwo mw'ijuru avutse ubwa kabiri. Rero Lazaro yategerezwa kuzuka kugira ngo azoshobore kuzuka ku munsi wa nyuma. Kandi iyo Kristo atazura Lazaro, mbega biba byaragendekeye gute Lazaro? Nta kibazo na kimwe cyari kuhaba. Ariko ntiyari ukuba uwo mu ishengero rya Yesu Kristo, yategerezwa kuba rero mu mugwi wo mw'isezerano rya kera, kandi yari kuba yarazutse mu gihe ubwo Yesu yazuka, kuko igihe Yesu Kristo yazuka yazukanye n'abera bo mw'isezerano rya kera. Ariko umuto cyane w'ubwami bwo mw'ijuru, umuto cyane w'umubiri w'ibanga wa Kristo araruta Yohana umubatizi hamwe n'abavugishwa mw'isezerano rya kera.
kandi ibyo no kubera iki? Kuko aba mu isezerano rya kera ni abashumba b'Imana, aba mu isezerano risha nabo Isirayeli yo mu ijuru ni abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. None ni uwuhe mukuru? Ni umwana canke n'umushumba? Abana nibo bakuru kuruta abashumba. Kubw'ivyo rero Isirayeli yo ku isi ni ihanga ry'abashumba basuku, Isirayeli yo mu ijuru nayo ni ihanga ry'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nico gituma muto cane wo mu bwami bwo mu ijuru araruta Yohana Umubatizi, ari we yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi ico ni ikintu gikomeye cane. Umuntu aciye bugufi cane kuba yobaruta Yohana Umubatizi, umuvugishwa akomeye cyane. Ico ni ikintu c'ikirenga, ariko nukuri kandi Kristo yarabivuze. Rero mwitegereze impamvu buri muntu wese aciye bugufi bwo mu bwami bwo mu ijuru, no kuvuga ngo uwo mu ishengero rya Yesu Kristo muri Isirayeli yo mu ijuru aruta Yohana Umubatizi. Kandi ni navyo nyene yavuze igihe yavuga ati abavugishwa bavugishijwe kugeza kuri Yohana, no kuvuga ngo ivyagezwe n'abavugishwa bagejeje kuri inde? Kuri Yohana. Abantu bamwe bariyumvira bati nukore nta wundi muvugishwa azohaba, nta wundi muvugishwa azohaba nyene w'ivyagezwe. Ariko mu isezerano risha Yesu Kristo niwe muvugishwa akomeye cyane, umuvugishwa w'i Nazareti. N'intumwa abigishwa n'abanyene babaye bavugishwa benshi muri bo. Mutagatifu Pawulo yabaye muvugishwa muri abo buvugishwa bwabo, kandi byanditswe biravuga mu Banyefeso. Pawulo aravuga ko Imana yashize mu ishengero ryayo intumwa, abavugishwa, abavugabutumwa, abungere hamwe n'abigisha. Murabona, ni mu kiringo gishasha hamwe no mu isezerano risha. Ariko abavugishwa bo mu vyagezwe bararangiye. Uwa nyuma yabaye Yohana Umubatizi, uwa mbere nawe wo mu kiringo gishasha hamwe no mu mugambi mushasha w'Imana yabaye umukungu wacu Umwami Yesu Kristo. Uwuruta abandi bavugishwa bose ni umuvugishwa abandi bavugishwa, kuko muri we harimo umwuzuro w'Imana. Rero dushobora kubona ko ivyanditswe byose umenga biravuguruzanya. Nta kuvuguruzanya guhari namba, harimwo uguhishurirwa guhishijwe ngaho kuruta uko umuntu ashobora kubonesha amaso yiwe bwite. Rero murabe ingene umugambi w'Imana, Imana iriko yubaka, iriko irarema ivyaremwe bishasha, ariko ico gikorwa Imana ikigaragaza mu buryo buciye bugufi cyane, kugeza ubwo abantu baraba ico gikorwa Imana iriko irakora nk'ikintu gitangaje. Kandi mu gihe c'intumwa bavyita ko ari inzira y'igice, ariko ivyari inzira y'igice muri ico gihe kwari ukuri kw'Imana mu mugambi wo kurema ivyaremwe bishasha by'ubwoko bushasha. Kandi igihe abo amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'umwagazi w'intama, igihe bazoba buzuye bakwiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo, nuko abapfuye bizera Kristo bazozoka mu mubiri horaho, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Nuko rero kuri no mubumbe w'isi hazoba hahagaze ivyaremwe bishasha bifise imibiri horaho, kandi hawe ubwiza imeze nk'ubw'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero ijambo rya Yesu Kristo iryo yavuze ati y'agatata k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ariko konyene, ariko kaguye mu ivu kagapfa gahunda impeke nyinshi. Agatata k'ingano umwana w'umuntu iyo adapfa, we yaravuze ati nta n'umwe nyakubuzima, ndabutamba mbyigombeye nkongera nkabwisubiza. Kandi kugira ngo atange ubuzima bwiwe byabaye ngombwa ko yishira kw'ivyaha byacu, kuko ingero y'icaha ni urupfu, kandi Yesu adafise icaha ntiyari gushobora gupfa. Kubw'ivyo rero yishize kw'ivyaha byacu, yishura ivyaha byacu, hanyuma arazuka. Kubera iki? Kugira ngo ahunda impeke nyinshi. Agatata k'ingano umwana w'umuntu iyo adapfa, iyo kataguye mu ivu ngo gapfe, we yari kuguma ari wenyene, yari kubandanya abaho ibihe bidashira mu mubiri. Kubera iki? Kuko atacaha yari afise, yari kubandanya abaho, ariko yaravuze ati kagoma ari konyene. None Yesu vyari kumumarira iki?
kubandanya baho wenyene bwari kuba ari ubuzima bubabaje cyane kuri Yesu, kandi cyari kuba ari n'igikorwa cyo kwikunda kwa Yesu kudatanga ubuzima bwiwe ku bwacu, kuko we yarazi ko ashobora gutanga ubuzima bwiwe hanyuma akabwisubiza. Ntanga ubuzima bwanje nkongera nkabwisubiza. Bityo rero yaduhaye ubugingo budashira twebwe. Rero agatete k'ingano iyo kaguye mu ivu kagapfa gahunda impeke nyinshi. Wowe iyo bivye agatete k'ingano kaca kamera ari nk'agati, hanyuma kwako gati haca hatangura kuboneka ingano nyinshi. Uba wabivye agatete kamwe k'ingano, hageze igihe c'isarura ni ingano nyinshi wewe usarura, uravuga ati ariko je nabivye kamwe. Ariko nk'uko biri mu vyagezwe mu mategeko yo kurima no gusarura, umuntu abiba ikintu kimwe agasarura igitigiri runaka, kandi iyo isa ari nziza agatete k'ingano nako kabibwe kakaba ari keza gashobora kwama 100 ku gatete kamwe. No kuvuga ngo ibintu bikwiye. Rero agatete k'ingano Kristo yabibwe mu ivu, ubu rero azokwera amamiliyoni y'ibiremwa abantu bafise ishusho na kameremere ka Yesu Kristo, ishusho na kameremere vyiwe. Rero ku munsi wa nyuma niho hazoboneka ivyo vyimborwa byose. Ariko we yamye akora Kristo muri ico gikorwa, muri uwo murimo. Murabe agatete k'ingano kabibwa karamera, we ukaravye ico ubona ni igiti c'ingano, ariko ico giti ni ka gatete nyene k'ingano kaba kahindutse kagahinduka igiti c'ingano kugira ngo gashobore kwama ingano nyinshi. Rero Yesu Kristo nawe mwitegereze yarakoze muri uno murimo wo kurema ivyaremwe bishasha, kandi ku gatete k'ingano twabonye ku isi mu myaka 2000 iheze, hanyuma kagaragayemwo ishengero, igiti c'ingano. Kuko n'igiti c'ingano nico kiboneka ko ingano nyinshi ivyimburwa vya kakatete k'ingano kaba kabibwe mwivu. Nico gituma mu kwizera kwa Yesu Kristo umukiza wacu no koze byacu mu maraso ya Kristo tuva ku bwa kabiri, hama tukavukira mu ishengero rya Yesu Kristo nk'igice nk'abagize umubiri wanga wa Kristo. N'igiti c'ingano, igitegwa c'ingano ari ryo shengero, niho hagaragara ingano. Kandi ku munsi wa nyuma ishengero y'umwami Yesu Kristo abavuye mu mubiri bazozuka mu mibiri horaho ari barama miliyoni, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Aho rero tuzogira ingano nyinshi za kagatete k'ingano Yesu Kristo. Izo kazokwama ni ukugwira n'ukurondoka kwa Yesu Kristo agatete k'ingano mu mamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana. Umwana w'Imana yapfuye akazuka nk'uko biri mu icyagezwe cyo kurondoka, azorondoka avemwo amamiliyoni y'intete z'ingano, amamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero murabe igikorwa ciza cyane Kristo ariko arakora. Rero we ari mu ishengero ryiwe, uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, niho yigaragariza. Kandi biciye mu ntumwa ziwe yarungitse inyenyeri ndwi, arebo bamarayika ndwi b'umwana w'umuntu ba Yesu Kristo mu ishengero ryiwe, aribyo biterekwa ko amatara. Amashengero ndwi, ayo mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya ari nayo yabaye amashengero ndwi asanzwe yaboneka hariya muri Aziya ntoya, ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo rica mu ntamboko zitandukanye. Nico gituma iyo afise imiterere yose yari kugaragara mu ishengero biciye mu bihe bitandukanye, biciye mu ntamboko izo ishengero ryari gucamwo. Kandi kubera ko mu mugani w'ugwafu n'uburo habaye mu ndimiro ingano zabibwe n'umwana w'umuntu, hanyuma hagaragara n'ugwafu. Turabona ko mu bakristo naho byagenze uko nyene.
ariko ku iherezo ry'ibihe Kristo mu mugani w'ugwafu n'uburo muri Matayo igice cya 13 avuga ko umwana w'umuntu azorungika bamareka biwe mu gihe cya nyuma kugira ngo bagire iki, kugira ngo bakore igikorwa cyo mu gihe cya nyuma, ahazoba ugutandukanywa ku gwafu n'uburo. Ingano uburo buzosarurwa bucigwe mu kigega c'Imana. Ibyo nivyo Kristo nyene yavuze muri Matayo igice cya 44 umurongo 31, aho yavuze ko azotuma abamarayika biwe n'ijuru ngaje nzamba bakegeranya batoranijwe ni ingano z'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Ugwafu nago Kristo yavuze yuko bari abana b'umubi. Tudashobora guhakana ibyo Kristo yavuze, kuko tubihakanye nuko rero tuzoba turiko turahakana ukwizera kwacu muri Kristo, kandi twaba turiko turavuga yuko Kristo yihenze mu kuvuga yuko hariho ingano hakaba n'ugwafu mu ndimiro. Rero murabe Kristo muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 13 yavuze ko igiti cose data wo mwijuru atateye kizorandurwa giterwa mu muriro. Yareka avuga ku gwafu, kuko ugwafu Kristo mu mugani w'ugwafu n'uburo yavuze yuko wabivye ugwafu ari umugwanizi. Kandi Yohana umubatizi ariko aravuga ubutumwa igihe kimwe yaravuze mu gice cya 3 umurongo wa 10 umurongo w'icenda ukabandanya yaravuze, katurabe hano aha Yohana ariko aravuga ubutumwa, umurongo w'indwi ukabandanya haravuga ngo abonye benshi mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize, arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kuyihana mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyura mw'abana b'Aburahamu. Ariko icabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti, nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe ayikubure neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazozima. Rero murabe ingene Yohana umubatizi yari afise ubutumwa bukomeye cyane, no kuvuga ko yarazi ibyo Kristo yari kuba ariko arakora mu mugambi wiwe. Rero dutegerezwa gutahura kandi ko ingano nazo zishushanya abahungu n'abakobwa b'Imana, zishushanya kandi intama za Kristo. Kandi Kristo yaravuze ati intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Kubera iki? Kuko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihuja mu kindi, Kristo yamye ari mu ishengero ryiwe. Ni kuvuga ngo yamye ari muri ibyo biterwa ko amatara ndwi by'izahabu bishushanya ishengero ririko riraca mu ntamboko zitandukanye. Kandi Kristo yamye akora iki? Yesu Kristo muri mwe mu yera yamye ari mu ishengero ryiwe, ahamagara yegeranya abatoranijwe bo muri buri ntamboko, akorera muri bo ukuvuka bwa kabiri. Nico gituma bya bintu ngene vyaba ku munsi w'impongano, igihe umuhereze mukuru yatanga nk'ikimazi isuguru y'impene, akajana amaraso y'isuguru y'impene ahera hacana akayashira ku mutemero wo guhongererako, abantu barihana ivyaha vyabo, abantu kandi baribabaza. Rero murabe mu Balewi igice ca 23 ahavuga aho Imana ivuga, katurabe ingene ngaha havuga
ku munsi w'impongano. Igice 23 umurongo wa 26 ukabandanya haravuga ngo uhoraho abarira Mose ati umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kw'indwi niwo munsi w'impongano uzubabere ugukorana kwera, muze mwabe mwibabaza kandi muze mushikanire ku bimazi gitongorwa n'umuriro, ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi kuko ari umunsi w'impongano, aha muzotangirwa impongano imbere yanje jewe uhoraho Imana yanyu, kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi azacibwe mu bwoko bwabo. Rero Kristo niwe mpongano yacu kuko kandi ari pasika yacu. Cyo gituma iyo abantu bumvise ukuvugwa k'ubutumwa bwiza hanyuma bugashika ibwina mu bugingo bwabo, abo abantu amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama, iyo bumvise ijwi rya Kristo ribahamagara ubugingo bwabo burababara, barihana ibyaha byabo bakakira Kristo mukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaronka mpwemu wa Kristo. Murabona bya bintu nyene vyaba ku munsi w'impongano, kandi buri muntu wese atibabaza, kandi ivyo biba iyo umuntu yakiriye Kristo mukiza wiwe akoze ibyaha byo mu maraso ya Kristo. Buri muntu wese atibabaza bigenda gute? Nuko rero ntiyihana kandi ntiyakira Kristo mukiza wiwe, kubw'ivyo rero ntagira ubugingo budashira, azocibwa mu bantu. Igihe ciwe yabayeho ngaha ku isi aba yaragitakaje, kuko mbega umuntu vyo mumarira iki yungutse ibyo ku isi byose agatakaza ubugingo bwiwe? Nta na kimwe vyoba vyaramumariye kuba ngaha ku isi. Imana yaturungitse kuba kuri mu mumbe w'isi kugira ngo duhuzwe n'ubugingo budashira, kugira ngo twakire Kristo mukiza wacu, twoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonke na mpwemu yera, bityo turonke ukuvuka bwa kabiri, twinjire mu mugambi w'ubugingo budashira. Kandi ku munsi wa nyuma turafise isezerano ko tuzoronka umubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo, twebwe bakiri bazima hamwe kandi n'abavuye mu mubiri, abapfuye bizera Kristo. Kandi ibyo bizoba mu gihe ubwo inzamba ya nyuma izobikira avuga, iryo jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, igihe rizovuga ku munsi wa nyuma. Kandi iyo nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba iryo Yohana yumvise ku munsi w'umwami, ari uwo munsi wa nyuma, ryabwiye Yohana riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. N'ijwi rya Yesu Kristo rivugije ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. None umunsi wa nyuma ni iki? Icyanditswe kiratubwira ku minsi ya nyuma, na Yesu kandi aratubwira ku munsi wa nyuma. Na mutagatifu Pawulo ariko aratubwira ku minsi ya nyuma mu gwete yandikiye abaheburayo, yatubwiye kugukurikira kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ni bande yavugiye mu isezerano rya kera n'abavugishwa? Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriye kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi. Kandi avuga ko yavuze biciye muri Yesu Kristo umwana wiwe ryari mu minsi ya nyuma, kandi haraheze imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Mbega Pawulo yoba yari yihenze kwiyumvira yuko iyo yari minsi ya nyuma? Ntabwo yihenze namba. Na Petero yavuze yuko iyo yari minsi ya nyuma. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca 2, Petero mu butumwa bwa mbere yavuze igice cya 2:14 ukabandanya, ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Abayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibabarewe nk'uko mwiyumvira, kuko bari isaha 3 z'umunsi, no kuvuga hari hagati ya saa 2 na saa 3 zo mu gatondo. Ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje
nanje kuba ari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagorana banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Ni ryari Petero avuze yuko Imana ngaha yasezeranye biciye mu mvugishwa Yoweri ko izosuka mpwemu wayo ku barene umubiri bose? Ni mu minsi ya nyuma, kandi aha yari kirasuka mpwemu wayo ku barene umubiri bose, abari bihanye bakiriye Kristo mukiza wabo boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Aho hari abantu 120 bari bakiriye mpwemu yera, kandi bari bavutse ubwa kabiri. Wari umugwi wa mbere w'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, kandi nabizera Kristo. Umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri mu gihe atari umwizera yizera umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo, kandi ngo abe yarogeje ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, niho ashobora kuvuka bwa kabiri. Rero mwumve ngene Petero avuze ko mu minsi ya nyuma Imana izosuka mpwemu wayo, kandi yariko yerekana ko Imana iriko irasuka mpwemu yera. Kubera iki? Kuko hari hatanguye iminsi ya nyuma. None iminsi ya nyuma ni iki? Petero wa kabiri gice cya 3 haradufoborera iri banga, kuko ni banga ry'ubwami bw'Imana. Gice cya 3 murongo w'8 muri Petero wa kabiri haravuga, kandi ivyo bivugwa ntibishobora kwirengagizwa. Umuntu avyirengagiza namba ntiyigera amenya iminsi ya nyuma iyo ariyo. Ariko ube nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Ndetse n'umuvugishwa Mose muri Zaburi ya 90 murongo wa 4 arashingira intaho kukuri. Umunsi umwe imbere y'Umwami kuberemwo abantu ni imyaka igihumbi. Igihe Imana ivuga ku minsi ya nyuma kuberemwo abantu ni ibihumbi bya nyuma kuberemwo abantu. Nico gituma igihe Imana yariko iravuga biciye muri Yesu Kristo mu myaka 2000 iheze, yariko iravuga ryari? Mu minsi ya nyuma. Kandi n'ubu turacari mu minsi ya nyuma. Igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye ikimumbi ca 5, kandi ikimumbi ca 5 ni umunsi wa mbere mu minsi ya nyuma imbere y'Imana, iyo kuberemwo abantu ari ikimumbi ca mbere mu bihumbi 3 vya nyuma. Nkuko iminsi 3 ya nyuma y'iyingari ku wa 4, ku wa 5 no ku wa 6, no kuvuga umunsi wa 5 no wa 6 hamwe n'umunsi w'indwi, kuberemwo abantu ibihumbi vya nyuma ni ikimumbi ca 5, ikimumbi ca 6 hamwe n'ikimumbi c'indwi. Ivyo bihumbi aho Imana yari kuba iriko irakora umugambi, kandi yari kuba iriko irasuka mpwemu yera. Rero turabonye iminsi ya nyuma iyo ariyo, kandi kuva kuri Kristo kugeza ubu haraheze imyaka 2000 mu gihe twakongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Kandi tutongereye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa kiriko, nukore habura gusa imyaka mike, habura umwaka n'igice niko twovuga, canke iyiri musi yaho. Ariko reka tugeze mu 2000, igihe hazokwira 2000, nukore hazoba hakwiye imyaka 6000, ndetse kandi hazoba hakwiye iminsi 2 ya mbere mu ya nyuma imbere y'Imana, ari byo 2000 vya mbere canke 2000 vya mbere mu 3000 vya nyuma. Rero mbega Imana yoba yaracereje ikirangamisi cayo? Jewe nibaza ko atari byo. Kandi nambe itagicereje, nambe itagisubije inyuma, haraciye rero igihe gito turi ku munsi wa nyuma, wa munsi Kristo yavuze yuko azozurira ko abapfuye bizera Kristo akaduhindura natwe bakiri bazima. None ni mu mwaka uwuhe wo ku munsi wa nyuma? Ni mu mwaka uwuhe wo mu kimumbi c'indwi? Ivyo ntavyo tuzi. Ariko igihe bazozuka bapfuye bizera Kristo, tuzoca tumenya mu mwaka uwo byari kuberamo. Tuzora ku kirangamisi tuvuga duti mwona mwaka niwe Imana yari kuzuriramwe abapfuye bizera Kristo. Ariko mwitegereze, yaravuze ko imbere y'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhinduka kwa twebwe, yavuze ko inzamba ya nyuma izovuga canke ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi ijwi rirenga ry'inzamba iryo Yohana yumvise ku munsi w'Umwami, kandi umunsi w'Umwami ni ikimumbi c'indwi.
uwo ni wo munsi w'umwami nk'uko isabato kuwa gatandatu mu bwoko bw'Aheburayo mu byagezwe wari umunsi w'umwami, isabato umunsi w'indwi. Rero ikimpumbe c'indwi gishushanya n'isabato umunsi w'indwi w'iyinga, kandi uwo ni wo munsi w'umwami aho Kristo aza n'ijwi rirenga ry'inzamba avugisha ishengero ryiwe muri iki gihe ca nyuma. Nk'uko umumarayika mukuru Gaburiyeli yagiye kuri Daniyeli amubwira amuhishurira bijya bintu byose, Mpwemu Yera nawe aza kwishengero ryiwe kugira ngo arihishurire bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, bityo atumenyeshe ano mabanga yose y'umunsi wa nyuma y'ikimpumbi c'indwi, ahamagara yegeranya batonejwe n'Imana bose akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aduhishurire ibanga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose. Ibanga ry'ikimatanije c'indwi ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha. Iryo ni ryo banga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose y'ubwami bw'Imana canke ubwami bwo mu ijuru. Ibanga ry'ikimatanije c'indwi, iryo ni ryo banga ry'ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Niryo Kristo yavuze yuko azoba ari nk'umuravyo urabiriza iburasirazuba ukiyerekaniriza he iburengerazuba. Ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuza k'umwana w'umuntu mu myaka 2000 iheze kwabereye he? Iburasirazuba, no kuvuga ngo hariya mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu ca Isirayeli. Kandi ubwoko bw'Aheburayo bwari bumurindiriye, yaraje ariko aza mu buryo buciye bugufi cyane kugeza ubwo batabimenye. Bo bari barindiriye umwami ngirakamaro cyane, kandi igihe uwo mwami yashika yaciye mu buryo bw'umubaji w'i Nazareti, aciye bugufi yoroshe, avuga atari mu mvugo y'abanyamuji, ariko yavuga mu mvugo y'abantu bo mu misozi. Avuga ku biti, avuga ibiti, ishoka, avuga ku ngano, avuga ku gwafu, avuga ku ufi, ndetse n'ibyo bindi bintu byose avuga mu buryo bw'imigani, kuko nzoteranura akanwa nsh'imigani hanyuma mpishura ibintu byari binyegejwe uhereye ku visi itararemwa nk'uko biri muri Zaburi ya 28 umurongo wa 2, ndibaza ko ariho biri, ndetse no muri Matayo igice ca 13 umurongo wa 10 ukabandanya. Rero abigishwa babwiye Yesu bati, kubera iki ubabwirira mu migani? Kristo arababwira ati, nuko mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kandi n'umugisha amwe n'ihigwe rikomeye cyane iyo umuntu yahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, kandi ibyo biba kubwo gutoranwa kwande kw'Imana. Rero ku munsi wa nyuma bazoba bahiriwe abahungu bose n'abakobwa b'Imana batonje n'Imana bose bazoba baye ku isi, kuko Kristo yaravuze mu byeshuro Yohana mu gice ca 22 umurongo wa 16 ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Bazoba bahiriwe abantu bose bazoshobora kubona no kwakira uno mumarayika, kuko azoza ashingira intahe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Uyu mumarayika nyene warungitswe na Yesu Kristo akarungika kuri Yohana intumwa, afise ko no guhishurirwa kwose ku byeshuro Yohana, ariko mu buryo bw'ibishushanyo. Ku munsi wa nyuma azoba ari kw'isi, ari hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi uyu niwe umwe rudende ashobora guhishurira ishengero rya Yesu Kristo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Nuko bityo mu butumwa bwiwe buvuye kuri Yesu Kristo, ariko ari ijwi rya Kristo ryo ku munsi wa nyuma, ubwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba azoba ariko araduhishurira n'amabanga yose. Nuko uko niko tuzogenda turatahura bino bintu byose. None ni bangahe muri mwebwe bari bazi yuko iminsi ya nyuma ariko mu ca 5 ca 6 n'icindwi? Mwari mubizi, ariko ubu murabizi. Abantu bamwe kumbere bariyumvira ati iminsi ya nyuma kumbere yoba ari iminsi 2, kumbere yoba iminsi 3 y'amasaha 28, kumbere ikaba iminsi 5,
ariko mwitegereze mutagatifu Paulo na Petero bavuze ku minsi ya nyuma hariya mu minsi ya Yesu Kristo ko bari mu minsi ya nyuma kandi ntibari gushobora kwihenda. Petero yaravuze ati nuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Kubera abantu haraheze kuva kuri Kristo kugeza imyaka 2000 ari gusa iminsi ibiri y'ibimpumbi, ariko imbere y'Imana haheze gusa iminsi ngahe? Iminsi ibiri. Rero nibangire bari bazi yuko umunsi wa nyuma wari kimpembo c'indwi? Ntimwari mubizi, ariko ubu murabizi. Kubera iki? Kuko mpemu w'Imana ariko aragendagenda mu ishengero ryiwe. Yesu Kristo umwana w'umuntu ariko aragendagenda mu ishengero ryiwe, kandi ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Rero mwitegereze mu vyeshuro Yohana mu gice ca 4 murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ivyo ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iryo nzamba, rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega nihe tuza kudugira? Nihe tudugira? Kuko ubutumire dutumirirwa kuduga, no kuva mu ntamba guca mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi. Twamye tugenda turaduga tuva mu ntamba kutuja mu yindi, mu buryo bugenda bukurikirana kandi mu buryo buduga. Ishengero rya Yesu Kristo ryagiye rirakura nk'umusozi, riva hasi riduga hejuru, kandi ubu twisanze mu gasongero mu isonga ry'umusozi w'Imana, kandi umusozi w'Imana ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kuwa musozi niwo umwami Nebukadineza hamwe n'umuvugishwa Daniyeli babonye ibuye ridasetuwe n'amabako ryaje ryikubita ku gishushanyo ku birenge bivanze vyuma n'ibumba. Nk'uko kuza kwa mbere kwa Kristo mbega yaje avuye mu bwoko bw'Heburayo. Mu bwoko bw'Heburayo niho yaturutse, niho hashikirijwe kuza kwa mbere kwa Kristo. Kubera iki? Kuko mareka bisezerana, mareka w'Uhoraho yaje yihishije mu mubiri w'umuntu, mu w'inyama witwa Yesu. Ntiyari uwundi uretse jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, ari nawe yigize umubiri aba mu biremwa nk'abantu, kandi uwo jambo yigize umubiri aba mu bwoko bw'Heburayo nk'umwe wo mu bana ba Isirayeli uwavuka i Betelehemu Yudaya biciye mu nkumi yitwa Mariya, umugore w'amahigwe akomeye cyane, kuko yagize ihigwe ryo kuvyara umwana biciye mu kurema kw'Imana. Umugore wa mbere, umugisha Eva yasuzuguye, Mariya we yarawakiriye. Rero mwitegereze ku munsi wa nyuma ni bande barindiriye kuza kwa kabiri kwa Kristo? Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Isirayeli yo mw'ijuru. Kandi ni muri bande hategerezwa kugaragara hagashikirizwa kuza kwa kabiri kwa Kristo? Ni hagati mu ishengero ryiwe, hagati muri Isirayeli yo mw'ijuru. Kandi ubwoko bw'Heburayo buzobona gushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Kandi bizobatangaza ko ari mu bwoko bw'abanyamahanga, ariko ivyo byarashushanijwe igihe Yozefu, umwe mwene se w'abana ba Yakobo, igihe bagurisha Yozefu, nk'uko ubwoko bw'Heburayo nabwo bwagurishije Kristo, hanyuma yagizwe nk'uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Egiputa. Rero mwitegereza Kristo yaduze mu ijuru ashigwa ku ntebe y'ubwami y'Imana. Yozefu yari afise izina risha iryo yarose igihe yicara ku ntebe y'ubwami, kandi yari afise n'ikidodo, ikimenyetso c'umwami, kandi niwe yarajejwe ubutware bw'ibintu byose by'umwami. Kandi ivyo byose vyabaye kugira ngo harindwe iki? Harindwe ubuzima, niko Yozefu yavuze. Kandi ibintu byose vyabaye kuri Yesu vyabaye kugira ngo bigende gute? Kugira ngo harindwe ubugingo budashira ku bahungu n'abakobwa b'Imana. Rero igihe ubwoko bw'Heburayo hariya
bene se na yozefu babona yozefu ntibamumenye mu ntango. Yari yambaye nk'umunyamahanga, yari afise impuzu nk'iz'abanyamahanga, ishusho yiwe ari nk'iy'abanyamahanga, kandi yavuga ururimi rw'abanyamahanga, ururimi rw'abanyegiputa. Ariko yari yozefu uwo bari bagurishije. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye mu bwoko bw'Aheburayo. Kuza kwa kabiri kwa Kristo ni hagati mu ishengero ryiwe, mu banyamahanga, nk'uko umuravyo warabirije iburasirazuba mu bwoko bw'Aheburayo hariya, aribwo burasirazuba bwo hagati ukigaragariza ukiyerekeraniriza hehe iburengerazuba. Iburengerazuba umugabane wa Amerika ugizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe. Umugabane w'abanyamerika latine na Karayibe niwo ufise isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kristo yamye ari mu ishengero ry'iwe igihe cose, uva mu gihe uja mu kindi, nk'uko yamye ari mu bwoko bw'Aheburayo igihe cose, ariko hanyuma yigaragarije mu mubiri w'umuntu, jambo yigize umubiri hagati mu bwoko bw'Aheburayo, agaragara mu buryo bw'umuntu, ari nk'umuntu umuvugishwa. Kandi umwana w'umuntu Yesu Kristo yamye ari mu ishengero ry'iwe igihe cose muri mpwemu yera. Ku munsi wa nyuma azogira ukugaragara gukomeye cyane ukutigeze kugigwa na Yesu Kristo ari hagati mu ishengero ryiwe. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo, azoba agaragariye mu ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, atumenyesha biciye muri marayika wiwe, marayika we ntumwa, atumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, nk'uko biciye mu bihe bitandukanye yamenyekanishije, yabwiye ishengero ryiwe ibintu ryategerezwa kumenya mu ntambuko zitandukanye izo ishengero rya Yesu Kristo ryaciyemo. Nk'akarorero mu gihe ca Pawulo yamenyekanishije ibintu by'ishingira akamaro cyane, anashingira ishengero rya Yesu Kristo, arishira mu kiringo c'ubuntu, arishinga neza, arishiraho neza. Rero ku munsi wa nyuma Yesu Kristo umwana w'umuntu buri gihe yamye ari mu ishengero ryiwe muri mpwemu yera, azogira ukugaragara gukomeye cyane kurusha ibindi bihe byose agaragariye mu ishengero ryiwe, kugira ngo hahamagagwe, hegeranwe abatojwe n'Imana bose, begeranwe n'ijwi rirenga ry'inzambi. Ijwi rya Yesu Kristo rihamagara ryegeranya abatojwe bose. Hanyuma nyuma y'uko abapfuye bizera Kristo bazoba bazutse bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Rero mwibuke ko Kristo ariko yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Yatanguriye hariya mu gihugu cya Isirayeli, hanyuma yimukira muri Aziya ntoya, hanyuma yimukira mu Burayi, hanyuma yimukira muri Amerika ya ruguru, ubu naho yimukira muri Amerika latine na Karayibe. Muraba urugendo rwo kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, kuko Kristo ariko yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Kandi nihe bihuriye ivyo? Nihe bihuriye n'iburengerazuba aho twebwe tubaye? Nihe hari ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo? Ni burengerazuba niho hari ikibanza cyahera cyane, kandi icyo nico kibanza ngira akamaro cyane cy'ingoro yubatswe na Salomo hamwe n'ihema ryubatswe na Mose, kuko icyo nico kibanza cyari kirimo isanduku y'isezerano, niho hari n'umutemere wo guhongerera ku isanduku y'isezerano, niho hari ubwiza bw'Imana bugaragariye ku mutemere wo guhongerera ko hagati mu bakerubi babiri b'izahabu. Kandi no mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, mu kuboko kwayo muri iki gihe cya nyuma, we azoba ariko yubaka ikibanza cyahera cyane h'ingoro y'ibonye mu buryo bw'impwemu. Kandi aho niho ukugaragara mu mwuzuro kwa Yesu Kristo niho kuzobera hagati mu banyamerika latine na Karayibe, kuko ariko arahamagara yegeranya abanyamerika latine na Karayibe abashira muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, mu gice ngira akamaro cyane arico kibanza cyahera cyane. Kandi ni mu gice cy'iburengerazuba, hari naho Amerika latine na Karayibe iri, niho Yesu Kristo azoshikiriza amasezerano yiwe ahwanye n'iki gihe cya nyuma.
kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigeze mu gihe canke mu ntambuko y'izahabu, intambuko ngirakamaro cyane yo mu miribanga wa Kristo, intambuko yahera ha cyane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Muri iki gihe cya nyuma rizoronka imigisha ikomeye cyane, myinshi cyane Kristo yasezeraniye iryo shengero ryiwe, kandi ni mu banyamerika Latine na Karayibe niho umugisha ukomeye cyane kurusha iyindi migisha yose Kristo yahaye ishengero ryiwe, niho uwo mugisha uzogaragarira. Aho ni muri Amerika Latine na Karayibe, nk'uko yamye aha imigisha myinshi, atanga imigisha myinshi uva mu ntambwe kuja mu yindi, mu migabane itandukanye, amakanguro akanguye cyane yo mu buryo bw'impwemu, amakanguro akomeye cyane. Ariko ikanguro rikomeye cyane kurusha yandi nige abanyamerika Latine na Karayibe, nubwo mu mwanya umwe badashobora kubitahura, ariko iryo ni rimwe mu mabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Iryo ni rimwe mu mabanga y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nibuke ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rishushanwa n'ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo rishushanya ingoro y'Imana iri mu ijuru. Ubu ntabwo dugikeneye ya ngoro ya Mose canke imwe ya Salomo, kandi n'abaheburayo ntabifise n'ingoro ngaha ku isi, ariko Kristo arafise ingoro, kandi ni ishengero ryiwe. Kandi muri iyo ngoro niho Kristo yamye uva mu ntambwe kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, agenda mu ishengero ryiwe, mu ntambuko canke mu bihenduge by'ishengero ryiwe. Muri iki gihe ca nyuma naho we azoba agaragariye mu ishengero ryiwe. Kandi ngaha mu byahishuwe aho twasomye mu ntango, aho tumubona afise umwambaro ugera ku birenge ukava ku bitugu kugeza ku birenge, kandi turamubona afise umukanda w'izahabu uri mu gikiriza ciwe. Ibyo bishushanya Kristo mu gihe ca nyuma nk'umucamanza w'isi yose, kuko afise umukanda w'izahabu mu gikiriza ciwe, ntabwo ari mu rukenyerero. Mu rukenyerero kuko bimushushanya nk'umuherezi mukuru, ariko ku munsi wa nyuma we azohinduka, areke kuba umuherezi mukuru, abe umucamanza w'isi yose. Ni mw'iki gihe ca nyuma niho we azoba ariko arakora uko kubisikanya, kandi ivyo bizoba igihe we azorangiza kogesha amaraso yiwe y'igiciro kugeza ku wa nyuma mu batorejwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo kugeza igihe uwa nyuma mu batorejwe n'Imana azoba yinjiye mu biribanga wa Kristo. Ibyo Pawulo yarabivuze mu gwete yandikiye Abaroma mu gice cya 11 murongo wa 45, kabandanye igihe yatubwira ati, bene data, singomba ko muyoberwa iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge, n'iryuko habaye gukomaneza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Kugeza hinjiye iki? Umwuzuro w'abanyamahanga, no kuvuga ngo kugeza hinjiye kugeza ku wa nyuma mu batorejwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Hanyuma n'ivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, nk'uko handitswe ngo Siyoni hazoba umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana, kandi iryo sezerano nsezeranye nabo, aho nzokuraho ibyaha byabo. Rero dushobora kubona ko Imana idashobora gukorana n'ubwoko bw'Abaheburayo hatarinjira kugeza ku wa nyuma mu batorejwe n'Imana bo muri Isirayeli iyo mu ijuru. No kuvuga ngo mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nico gituma bagerageje guhindukiriza ubwoko bw'Abaheburayo uhereye mu gihe c'intumwa kugeza n'ubu. Abavuga butumwa benshi beza, ariko ntibabishoboye. Kubera iki? Kuko ubwa mbere Imana iterezwa kuzuza umubiri w'ibanga, ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma niho izokorana n'ubwoko bw'Abaheburayo. Rero dutegerezwa kwitwararika ishengero rya Yesu Kristo, ndetse no gukorera mu ishengero rya Yesu Kristo kugeza huzuye igitigiri c'abatorejwe n'Imana. Hanyuma ubwoko bw'Abaheburayo buzobona kugaragara mu mwuzuro kwa Yesu Kristo ari mu ishengero ryiwe. Abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa.
kandi nabo batazoba babonye imbere yaho ukugaragara kwa Kristo mu ishengero ryiwe bazomubona igihe tuzoba dufise umubiri musha, kuko tuzomara ngaha ku isi hagati y'imisi 30 kugeza ku 40 imbere yo kuja umuzima nawe ko bw'umwagazo w'intama. Tuzoba turi ngaha ku isi turi mu mubiri mushasha, abapfuye bizera Kristo nabo mu kuzuka bazoba bari mu mubiri mushasha bamara imisi 30 kugeza ku 40, nkuko Yesu nawe yamaze imisi 40 ngaha ku isi yiyerekana mu ncuro zitandukanye imbere yo kuja mu ijuru. Rero dushobora kubona ko kandi n'abera bazozukana na Kristo, abera bazukanye na Kristo hanyuma bajanye na Kristo igihe yaduga anyakugwa aja mu ijuru. Uko niko bizoba kandi kuri twebwe twese. Rero Kristo muri iki gihe ca nyuma, igihe azorangiza igikorwa ciwe co kutuvuganira mu ijuru, ariho azoba ari igihe hazoba hinjiye kugeza ku wanyuma matorejwe n'Imana, kandi we ariko arahamagara yegeranya batoranijwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami muri iki gihe ca nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, aho ahari igitigiri cici c'abatorejwe n'Imana. Uburayi hamwe na Aziya ntoya baragize amahigwe yabo na Amerika ya ruguru nyene. Ubu naho amahigwe yo mu muryango w'Imana, yo mu mugambi w'Imana aramukiwe Amerika Latine na Karayibe. N'umugisha ukomeye cyane Amerika Latine na Karayibe ifise, aho hariko haragaragarizwa mu mubiri mw'abantu ahera ha cyane ho mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, ahera ha cyane hino ngoro yo mu gihugu bw'impwemo, kuko Kristo ariko yubaka ingoro, kandi ingoro itagira ahera ha cyane kugira ngo Imana ihabe mu mwuzuro wose, ntiba ari ingoro y'Imana. Rero muri Amerika Latine na Karayibe niho hariko hubakwa ahera ha cyane hino ngoro yo mu gihugu bw'impwemo h'ishengero ryiwe, aho azokwigaragariza mu mwuzuro wiwe wose, kandi ni naho azoshikiriza amasezerano yiwe yo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Rero igihe azova ku ntebe yo kutuvuganira mu ijuru, nta maraso azoba akiri hariya mu ijuru. Kubw'ivyo rero ntihazoba hakiri ayandi mahigwe kugira ngo abantu boze ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo. Uwanduye azoguma yanduye, uwejejwe nawe azoguma yejejwe, nuko aheze akomezanye na Kristo. Rero dushobora kubona ko turiko turaba mu gihe ngira kamaro cyane, kandi umugisha wa Kristo muri iki gihe ca nyuma uramukiwe abanyamerika Latine na Karayibe. Abanyamerika Latine na Karayibe nibo Yesu Kristo arungikira marayika we ntumwa kugira ngo abashingire intahe y'ibi bintu, abungura ubwenge, abahishurire n'ivyanditswe kugira ngo bashobore gutahura bino bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe ca nyuma. Murabe, ubu turazi imisi ya nyuma yariyo, ubu turazi umunsi wa nyuma wariwo kimpumbe c'indwi, kandi bityo buke buke uko tuzogenda twumva ijambo ry'Imana, ijwi rya Kristo muri iki gihe ca nyuma, tuzogenda turatahura ibintu byinshi tutatahura ubwa mbere. Murabe, twaramaze gutahura igituma muto cyane wo mu bwami bwo mu ijuru aruta umuvugishwa akomeye cyane nka Yohana Umubatizi, ndetse kandi turazi impamvu kugeza kuri Yohana abavugishwa bavugishije kugeza kuri Yohana bavugishwa hamwe n'ivyagezwe, abavugishwa bo mu kiringo c'ivyagezwe. Ariko mu isezerano risha harimwo abavugishwa, kandi Yesu Kristo niwe aruta abandi bavugishwa bose. Rero muri iki gihe ca nyuma, murabe, turabonye kandi ko uno mu marayika w'umwami Yesu Kristo, murabe, mu ntango twasomye mu gice ca mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo hahigwa, igice ca mbere umurongo wa gatatu, reka dusome ku murongo wa gatatu, havuga ngo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo yuko kuvugishwa n'Imana. None ninde azana amajambo yuko kuvugishwa n'Imana? Ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi nigiki abavugishwa n'Imana bazana? N'ubuvugishwa bw'Imana. Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ariko arazana ubuvugishwa bukomeye cyane atamuvugishwa n'umwe yazanye, ariko azana ubuvugishwa
buri uhereye mu minsi y'intumwa kugeza n'ibihe bidashira, kuko adushikana no mu bihe bidashira mu gice cya 21 n'igice cya 22 mu gitabo cy'ibyeshuro Yohana. Cyo gituma kandi mu byeshuro Yohana mu gice cya 22 umurongo wa 6 n'uw'indwi havuga ngo arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mwe muzo bavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Nindatumye ni marayika wiwe kugira iki? Kugira ngo yerekere abagorano biwe ibintu bitegereza kubaho vuba, ibintu Kristo yavuze ati duguze hano ndakwereka ibintu bigiye kubaho. Ubu rero byerekana biciye muri marayika wiwe ntumwa, kandi hendaza vuba. Hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo, uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Ni ukuvuga ko amajambo yo muri iki gitabo ari ubuvugishwa, amajambo yahanuwe, kandi ubuvugishwa bwose buza biciye mu bavugishwa n'Imana. Uyu ni umuntu wa kabiri wo imbere yo kuza ku isi mu mubiri w'inyama yakoreye mu buryo bw'impwemu, yakoreye mu mpwemu. Uwa mbere yabaye Yesu, uwa kabiri nawe ni marayika wiwe. Cyo gituma mwebwe muzobona kandi ko muzobona ubuvugishwa bwinshi mu gitabo cy'ibyeshuro Yohana, aho Yesu Kristo avuga ati unesha nzomuha ubutware bwo kuganza amahanga, kandi azoyaragiza inkoni y'icuma, nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nabihawe na data. Nk'uko yabihawe na data nawe niko abiha uwunesha, niko amuha ubwo butware. Kandi yaravuze ati uwunesha nzomuha ivyo byari biri mu byahishuro igice cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku 28, ndetse no mu byahishuro igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga ngo uwunesha nzomuha kwicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicana na data ku ntebe yiwe. Ni kuvuga ko vya bindi data yagirira Yesu, ubu Yesu nawe abigirira uwunesha. Kandi intebe ya data ni iyihe? Ni intebe Kristo yicayeko igihe yadoga mu ijuru, kugira ngo avuganire abo bose amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi intebe ya Yesu Kristo nayo ni iyihe? Aho Kristo azokwicara kunesha, nuko ari intebe ya Yesu Kristo. Muri Luka mutagatifu igice cya mbere murongo wa 32, reka 31 kabandanya. Umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye Mariya ati umve uzosama inda uvyara umuhungu, kandi azomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Iyi ni intebe y'ubwami ya Yesu Kristo, ari nayo data azomuha ngaha ku isi. Kandi iyo niyo ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi iyo ni intebe y'ubwami aho Kristo azokwicarana n'unesha, nk'uko data nawe yamuhaye Yesu, yamuhaye kwicara ariya mu ijuru ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru. Bya bindi nyene data yakorera Yesu, Yesu nawe abigirira marayika we ntumwa, ari wazoba ari ubunesha wo mu gihe ca nyuma. Kuko mu byeshuro Yohana igice cya 2 umurongo wa 26 kabandanya haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje gushitsa byari kugeza ku iherezo. Ubuzoba ari ku iherezo yitondera ibikorwa bya Yesu Kristo, azoba ari marayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa ntumwa w'igihe cibuye rigomye mfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ni umuvugishwa w'ikiringo, nico gituma azanye uguhishura k'ubuvugishwa gukomeye cyane atamuvugishwa n'umwe yazanye. Kandi nico gituma Kristo yavuze ko
ari marayika we ntumwa, kandi yaravuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo ku bw'amashengero. ni uwatumwe na Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. niwe azokwereka ishengero rya Yesu Kristo bino bintu byose, kandi azohishura Yesu Kristo amuhishurire amashengero yose hamwe n'abantu bose babaye kuri ino si. we ntazozana ubuvugishwa nabo mwe guhishurirwa na kumwe yigeneye, ariko azozana guhishura kwande kwa Yesu Kristo. niwe yatumwe na Yesu Kristo, kandi biciye mu butumwa bw'uno mumarayika ntumwa niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo, niho ishengero rya Yesu Kristo rizoronka ubumenyi bw'ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo ku bw'amashengero. buri muntu wese yashobora kuvuga ati nanjye ndashobora gusigura ibi bintu. buri muntu wese arashobora kubisigura, ariko uwatumwe ni marayika w'umwami Yesu Kristo, kandi niwe umwe rudende azoba ariko aratanga uguhishurirwa gutahuritse kandi kuzuye ku ishengero rya Yesu Kristo, kugira ngo rihamagagwe, ryegeranwe kandi ritegurwe kugira ngo rihindurwe muri iki gihe cya nyuma. rero uyu mumarayika ntazoza nigana agwana n'abantu, wazoza azanye guhishura kwa Yesu Kristo ku bana b'Imana bose, kandi uw'Imana azokumva ijwi ry'Imana. we ntazohangayikishwa nuko umuntu yoshobora kwiyumvira agwanya ikintu runaka canke akavuga ibintu byo kumugwanya. wazoguma atanga kuno guhishurirwa kose kwa Yesu Kristo, kuko ku isi hazoba hari abazohindurwa bose bo ku munsi wa nyuma, ari nabo bazokumva ijwi rya Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa, kandi bazomenya bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. kandi igihe tuzohindurwa, igihe tuzoba twahinduwe, tuzoheza rero tubwire Yesu Kristo ati warakoze Yesu Kristo ko warungitse marayika wawe ntumwa kugira ngo adushingire intahe y'ibi bintu byari bigiye kuba. iyo turabya mu gitabo cy'ibyashuriye Yohana, umwana w'umuntu hamwe na bino bintu byose bimugize, buri muntu wese ashobora kubyihweza, akamwihweza, hanyuma akagira insiguro cyangwa gutahura kutariko. nk'akarorero hano murabe haravuga mu gice cya mbere umurongo wa 13 kabandanya haravuga ngo kandi hagati y'ibyo biterekwa ko amatara mbona ubusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi. ibi bishushanya ubunararibonye, ubukuru bwo guca imanza, kuko aje nk'umucamanza w'isi yose. nk'aba bacamanza ba kera mu Bwongereza no mu Bufaransa no mu bindi bihugu byose barambara inkofero perike yera mu gihe baba bagiye muri sentare, kuko iyo perike yera yashushanya ubutware, ubunararibonye n'ubukuru hamwe n'ubwenge bwo guca imanza neza. rero mwumve namwe mwitegereze hano igishushanyo kiriko kirakoreshwa muri rino yerekwa ry'umwana w'umuntu ari hagati mu ishengero rya Yesu Kristo. kandi ku munsi wa nyuma si uko Kristo kubera ko hamaze guhera imyaka 2000 yoba yaramaze gusaza afise umushatsi wera. oya, wafise umubiri w'uhawe bwiza kandi aracara umusore, kuko ni umubiri uhoraho niwe afise. igihe we nanje tuzogira umubiri uhoraho, ari we azoba n'umubiri musha, ntituzogira iminkanyari, ntituzogira n'imvi, nta nubwo tuzosaza. iyo perike yera canke umushatsi wera ni igishushanyo gishushanya ubunararibonye, ubukuru hamwe n'ubwenge bwo guca imanza nk'umucamanza w'isi yose muri iki gihe cya nyuma. hanyuma turamubona amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro. suko amaso ya Yesu Kristo yahindutse, ubu akaba afise imbeya z'umuriro zibiroya.
ni bino bishushanyo bishushanya ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyera y'ibiri, nk'uko amaso ndwi ari ku mahembe ndwi y'umwagazi w'intama ashushanya abamarayika ndwi b'amashengero ndwi, kuko amaso ashushanya abavugishwa, amaso ashushanya abavugishwa, n'amaso ndwi akwiragira mu isi yose mu ntambuko cyangwa mu bihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ku munsi wa nyuma naho umwana w'umuntu agaragara afise amaso yiwe abiri ameze nk'imbeya z'umuriro, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bukwanye n'umunsi wa nyuma, hari nabwo buhamagara bukegeranya abatonejwe n'Imana bose. Hanyuma turamubona kandi ibirenge byiwe byasa n'umuringa w'umwakaka. Umuringa ushushanya ibihano by'Imana, kandi igihano c'Imana ni abavugishwa n'Imana. Ivyo birenge bibiri vy'umuringa w'umwakaka ni ubukozi bwa Mose na Eliya, ko mu vyeshuro Yohana igice ca 11, ubukozi bw'ibihano vy'Imana. N'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Twabonye mu vyeshuro igice ca 1 umurongo w'icumi na 11 ko ijwi rya Kristo ryari kandi rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba rivuga. Aha turafise ijwi rimeze nko gusuma kw'amazi menshi, kuko n'ijwi ry'abavuze ubutumwa bose, ubutumwa bwiza basizwe na mpwemu yera. Ku munsi wa nyuma naho rero rino jwi rizoba ririko riragaragara, rizoba riri mu kugaragara no kuza k'umwana w'umuntu. Ndetse kandi turabona yuko mu kuboko kwiwe kw'iburyo afise inyenyeri ndwi. Inyenyeri ndwi ni abamarayika ndwi, ntumwa b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. hari nabo bazozuka bari kumwe n'umugwi bo bagize muri buri gihe, kandi bazobana na Kristo mu rutonde mu mategeko ya Yesu Kristo yo kuri uno munsi wa nyuma, amwe no mu kimpumbi n'ibihe bidashira. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe. Suko azoba ari inkota isanzwe, kuko inkota ya mpwemu ni ijambo ry'Imana. Iyo niyo nkota iva mu kanwa kiwe, ni ijambo ry'Imana riva mu kanwa kiwe nk'inkota y'amugabiri. Kandi akanwa k'Imana buri gihe bamye arabavugishwa n'Imana. Mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ku musozi wo guhindurirwako, inyonga ziwe mu maso hiwe hameze nk'izuba, hakayanganya nk'izuba, aho yerekanye ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Hagaragaye ngaho kandi Mose na Eliya ari abamarayika b'umwana w'umuntu, intumwa z'umwana w'umuntu. Ubukozi buzoba buhari ku munsi wa nyuma, bugaragariye mu ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma bugaragarire no mu bwoko bw'Heburayo. Ubwo n'ubukozi bw'imyera y'ibiri mu vyeshuro Yohana igice ca 11 hamwe no muri Zekariya igice ca 4. Mu nyonga hiwe hakayangana nk'izuba birerekanwa kandi no muri Malaki mu gice ca 4, ahatubwira ngo murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe.
kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora nikuraho nyene ngo abagize nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana n'akababaro gakomeye. Ariko mweho abo bahitsina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Uko ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi. Kristo yaravuze ngo ndi umuco w'isi, niwe zuba ryacu ry'ubugororotsi, kandi mu kuza kwiwe kwa kabiri aza nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe nk'uko yabonetse ku musozi wo guhindurirwako, kuko we aza nk'umwami w'abami ndetse aza nk'umuganza abaganza. Izuba ni umwami w'ibindi binyasi. Ukuza kwa Kristo nako ku munsi wa nyuma ni nk'umwami w'isi yose, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Nico gituma hakoreshwa bino bishushanyo ari nabyo bishushanya Kristo canke vyerekana Kristo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Mu byeshuro Yohana mu gice c'icumi naho nyene turamubona mu maso hiwe hameze nk'izuba amanuka ava mw'ijuru. Havuga ngo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ni marayika w'isezerano Yesu Kristo amanuka ava mw'ijuru kugira ngo yigaragaze ku isi. Aza mu maso hiwe hameze nk'izuba, kuko aje nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Aje umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe, kuko aje afise isezerano ry'Imana, kandi aje yambaye igicu c'ubwiza nk'uko yabivuze muri Matayo igice ca 24:30, aho yavuze ko hazoboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kw'ijuru, buno amoko yose yo kw'isi akaboroga, kandi ko bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Aha rero aje mu maso hiwe hameze nk'izuba, kuko aje nk'umwami, kandi aje amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro. Ni ukuvuga ngo ameze nk'umuringa w'umwakaka nk'uko yabonetse hariya mu Byahishuwe igice ca mbere. Rero dushobora kubona ko uhereye mu isezerano rya kera bino bintu byari kugaragara ku mwana w'umuntu byaravuzwe, byarabonetse, kandi rya bishengero ry'abanyamahanga ry'umwami Yesu Kristo rizobona ukugaragara kw'ibi bintu biri ku mwana w'umuntu Yesu Kristo biriko birashitswa. Ariko kandi n'ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nyene buzobibona bigaragaye. Muri Hoseya naho nyene haratubwira ko kwazoza nk'umutwenzi, ndetse reka turabe azoza igice ca 6 muri Hoseya. Haravuga ngo endane muze ku murongo wa 1 kuza kwa 3, endane muze dusubire kuhoraho, kuko niwe yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura. Ivyo biruko kubwo bw'Abaheburayo. Ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye uhoraho, tugire umwete wo kumumenya, nk'uko umutwenzi atacowubuza kuza, nk'uko umutwenzi aho izuba riba rigiye kurasa rikagenda ryongerekana kugeza umunsi ukeye neza. Nk'uko umutwenzi atawucobuza kuza, niko nawe azoteza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Imvura y'agatasi kwabaye kuza kwa mbere kwa Kristo. Inyigisho z'imvura y'agatasi ni inyigisho z'inkuru nziza y'ubuntu. Imvura y'urushana no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo ni inyigisho ziri mu butumwa
mu butumwa bwiza bw'ubwami. Nuko rero aje mu mvura zose ku bwoko bw'Abaheburayo, aje ahishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, arico ca mbere bo bazobanza kumenya, hanyuma bazomenya kandi n'ibanga ry'ukwabaye kuza kwa mbere kwa Kristo. Aho hari izo mvura zose, iy'agatasi n'iy'urushana. Rero murabona ko kugira ngo ano masezerano yose ashitswe, bino bintu byose biboneka biri ku mwana w'umuntu muri iki gihe cya nyuma, bizoba biriko biragaragara kugira ngo bityo ryaba ishengero rya Yesu Kristo ribone bino bintu biriko biragaragara, ndetse kandi n'ubwoko bw'Abaheburayo twebwe tuzohindurwa igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, kuko tuzoba turiko twumva ijwi ry'umwana w'umuntu, rino jwi rirenga ry'inzamba, ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, riduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe, ibanga ryo kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika uhoraho ari we Yesu Kristo. Kandi tuzoronka bityo ukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, hanyuma niho hazoramukirwa ubwoko bw'Abaheburayo, bahabwe igice aho Kristo hanyuma azihishurira ubwoko bw'Abaheburayo muri uko kugaragara k'umwana w'umuntu, uko kugaragara agaragariye mu ishengero ryiwe, nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwatweretse, bwaduhishuriye ukugaragara k'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe kwa mbere hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, hamwe n'igikorwa yakoreye hariya. Ubu naho rero ku munsi wa nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu mu ishengero ryiwe, umugambi wose azoshira mu ngero, hanyuma uzomenyeshwa ubwoko bw'Abaheburayo, kandi nabo bazoheza baronke umugisha w'Imana, ibyaha byabo bizoharigwa. Haravuga ngo igihe Imana izobakura ku ibyaha byabo, niko Pawulo yavuze. Kubera iki? Kuko bo ntibafise ibimaze by'ibyaha, nta nubwo bafise ingoro, ntibafise ikimaze c'impongano. Kubw'ibyo rero ibyaha byabo ntibitwikiriye, kandi barasi ikimaze ca Kristo gikura icaha. Kubw'ibyo rero ibyaha byabo vyamye biboneka bipfukuye, naco gituma ibihano vy'Imana vyamye bigwa ku bwoko bw'Abaheburayo muri no myaka 2000. Kandi Hitler, Mussolini na Stalin hamwe n'abandi bategagahesha igitugu benshi bahaswe guhonya ubwoko bw'Abaheburayo, kuko ibyaha byabo ntivyari bitwikiriwe n'amaraso y'ibitungwa, ariko vyari bipfukuye, byaraboneka, kandi bafise amaraso akura ibyaha, amaraso ya Kristo barayase. Nico gituma kubera ko ingero y'icaha ari urupfu rwamye rwiziziye rukikuje ubwoko bw'Abaheburayo, kandi bo ntabyo bazi, ariko bazobimenya. Nuko rero ibyaha byabo bizoca bikugwaho, hanyuma Imana izoshimangira isezerano ubwoko bw'Abaheburayo, isezerano risha. Isezerano risha rizoshimangirwa mu bwoko bw'Abaheburayo, hanyuma bazoheza bakanguke, bazotakamba, bazoboroga, hanyuma muri bo hazoshitswa bya bintu byo ku munsi w'impongano, aho bose bategerezwa kwibabaza. Kandi ibyo bizoba ku bwoko bw'Abaheburayo nk'uko biri muri Zekariya igice ca 12, aho Imana izobaha impwemu yo gusenga, kandi bazorondera Imana. Nuko bazokanguka hashikirizwe muri bo ibyaba ku munsi w'impongano, aho bibabaza nk'uko umuntu aririra umwana wiwe w'imfura canke w'ikinege. Ibyo bizoshikirizwa muri bo, ariko bizoba byamaze gushikirizwa mu ishengero rya Yesu Kristo, no muri buri ugize ishengero rya Yesu Kristo, ari we yibabaje igihe yakira Kristo nk'umukiza wiwe. Rero turabonye muri uno mwidondoro uko kuntu umwana w'umuntu yiyerekana ari hagati mu mutereko kw'amatara ndwi by'izahabu,
arabyo bishushanya ishengero rya Yesu Kristo mu ntambuko zaryo ndwi. Turabonye bino bintu bigize Yesu Kristo, umushatsi wera n'umutwe wera. Twabonye amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro. Twabonye ibirenge vyiwe bimeze nk'umuringa w'umwakaka. Twabonye ko mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe n'ibindi. Twabonye bino bintu byose bimugize. Rero turabonye ko atari inkota isanzwe, nta nubwo kandi ari ibirenge vy'umuringa bisanzwe, kuko mbega twaba dufise iki mu gihe ibyo byose byo ibintu bisanzwe? Twaba dufise irobo, woba ari umwidondoro w'irobo. Ariko oya, ibyo byose ni ibintu bishushanya ibintu Kristo azoba ariko arakora ku munsi wa nyuma, hamwe n'uburyo azoba ariko arabikoramwo, hamwe n'ibintu we azoba ariko aragaragaza. Rero turabonye ko rino yerekwa ry'ibyahishuriwe Yohana ry'umwana w'umuntu ari hagati y'ibitereko ku matara ndwi by'izahabu niryo rikomeye cyane kandi ry'ubwiza kurusha uko umuntu yashobora kubyiyumvira. Cyo gituma ku munsi wa nyuma niho umwana w'umuntu aterezwa kuza mu ishengero ryiwe. Mu ishengero ryiwe ariko ryamye rishushanirijwe muri bino bitereko ku matara ndwi mu bihembwe by'ishengero, ishengero ry'abanyamahanga. Rero turabonye ibiranga umwana w'umuntu ari hagati y'ibitereko ku matara ndwi, kandi umwanya twawubuze. Twabonye gusa ibyo twari gushobora kubona muri iri joro, ariko iki ni cigwa kugira ngo tukivuge neza, tukifobore ibintu byose biri ngaho, hamwe n'imigisha yose iri ngaho kuri buri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje. Byo dutwara muri buri kimwe muri ibi bintu byose bimugize, byo dutwara ijoro kugira ngo tuvuge ido n'ido, bityo duheze dukuremwo ibintu byose birimwo muri bino bintu we muri iki gihe cya nyuma azoba ariko aragaragariza mu ishengero ryiwe. Rero murabona ko ari iby'ishengero ryiwe ryose. Nico gituma turi mu gihe aho tudashobora kurabana twebwe biciye mu mugwi canke umugwi turimwo, ariko nukurabana dushingiye ku byo Kristo, dushingiye ku kuntu Kristo aturaba twebwe biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Hanyuma tukabonana biciye mu maraso ya Yesu Kristo, abacunguwe n'amaraso ya Kristo bariko barategurirwa guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cya nyuma. Cyo gituma Yesu Kristo yavuze ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Ni marayika ntumwa wa Yesu Kristo ku mashengero yose, ku migwi yose, ku bakristo bose, kandi aje afise ubutumwa bwa bose kugira ngo amenyekanishe ibintu byose, hanyuma bose bategurwe kandi bose bahindurwe muri iki gihe cya nyuma. Kandi nta n'umwe ashaka kuguma ngaha ku isi, kuko ikije hanyuma y'umuzuko, uguhindurwa no kuzamuka ko batoranijwe, ikiza hanyuma ni akabaro gakomeye. Kandi ngaha nta watoranijwe n'umwe ashaka gusigara, nta mwana n'umwe w'Imana ashaka gusigara hano, kuko hariho umunsi mukuru mu ijuru wavuzwe haraciye imyaka myinshi, witwa umunsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uwo uvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi ni umunyamahirwe n'abanyamahirwe abatumiriwe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero ni umunsi mukuru ukomeye cyane uwo twatumiwemwo. Cyo gituma tugiye kwambikwa umwambaro mushasha, umubiri mushasha, kuko tugiye mu munsi mukuru ngirakamaro cyane. Ni umunsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo rwa data wo mu ijuru. Yesu imigisha Yesu Kristo mureka bisezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi se vuba ho kuzura igitigiri cy'abatonejwe n'Imana, vuba twese duhindurwe tujanwe mu rugo rwa data wo mu ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
kandi se twoguma twese twunze ubumwe mu rukundo rw'Imana dukorera umukundwa wacu umwami Yesu Kristo mu rukundo rw'Imana, kandi buri gihe tukitandukanya n'ikibi, tugakorera n'ubugingo bwacu bwose, tugakorera umukiza wacu buri gihe, tugakora mu gihugu aciwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese, Imana ibarinde. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakunzi inshuti na bene data, kandi ndongera sigane hamwe natwe Revera Miguel Marine kugira ngo abandanye asozere igice cacu muri kano kanya. Mubandanye kandi mukorera Kristo, kuko vuba tugiye guhindurwa, kandi tuzohurira mw'uwo munsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwangazi w'intama. Reka dusabe hano Revera Miguel Marine kugira ngo aze, kugira ngo abandanye kandi asozere igice cacu muri kano kanya. Hazoba ari mu ncuro ikurikira, aho nzobana namwe ndabashingire ntahe y'inamigisha ikomeye cyane Kristo afite imwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Mwese mugire ijoro ryiza.